Yesu nashimye. Uyu munsi rero tuje ngo turemeshanye mu vyiki. Yesu ashimye. Tuje tuganire, twicare tuyage, dufashanye mu vyima. Yesu ashimye. None rero nagomba twige ijambo ry'Imana, kandi Imana ihezagira abarongozi ariko baraha umwanya mwiza ugwaruka ngo bige ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Abantu twazananye mu modoka twaje turavugana, hari kibazo nababajije kandi nari mfite igitima ndiko ndakibabaza. Nakibajije ndiko ndabaza mbega biva kuki ko tubona abantu bakiri mu mashuri bafite umwete mwinshi w'ivy'Imana bikomeye, yasivye gusenga umenga ni kibazo ariyanka, mugabo musohotse mukava mu mashuri haciye iminsi tugahiga abantu twabwiye ubutumwa iyo bari, biva kuki? Nta nyishu ndabasabiye ngaha ariko muragenda mu vyibaza. Hari n'igihe niyo dutumye kabarosortisa usanga haza bavuba cyane batarafatirwa. Rega hari ibintu bifatira abantu murazobiraba neza. None mwebwe mwasomye Bibiliya babantu batumirwa ku rubanza, bajya abantu mu bantu ko Bibiliya ivuga ngo bose barazangazanga. Hari umuntu mwabonye yasibijwe n'ingorane? Mwe mwasomye hari wasibijwe n'ingorane? Umwe yavuze ngo naguze iki? Naguze itongo. Icyo kirahagije kugira ngo ngirene sibe. Uwundi yavuze ngo naguze iki? Inka. Uramubwira girene antunge. Uwa gatatu kaminuza nawe ngo nagize. None ndababaza, ibyo bintu byose mwumvise hari ikintu cy'ingorane kirimo? Ibyo bintu byose si umugisha? Abantu barongoye Imana ishimwe, gira uko dushima Imana. Yesu ashimwe. Abaguze inka tarika dushima Imana. Abaguze amatongo bakaba bari ngaha, Imana ishimwe. Bivuga ngo bose baragirana, bose barazangazanga, nta numwe yasibijwe n'ingorane, bose yari migisha gusa. Twibaza rero ibintu byinshi, kubera iki mukiri ngaha mukigowe mugisaba minervare urara kwijoro, Imana uramfasha ndonke. Yesu nashimye. Ari gihe kimwe Isirayeli bigeze gutegwa n'abansi, mugabo ngo bashobora baramenya sokre, baramenya ngo abo bagabo babateye mu misozi ntibabashobora. Nibyo ngo mu misozi ntibabashobora, bavuga bati reka tuzobategerere, Imana yabikarira. Imana ikarira mu misozi. Ejo hari imisozi Imana izokura imbere yanyu. Imana ishimwe. Erega hari imisozi Imana izokura imbere yanyu, kandi hari abantu ngaha Imana yakuye imisozi imbere yabo. Ndabifurije ko no mu biyaya uko Imana yabanye namwe mu misozi izobana namwe mu biyaya. Yesu nashimye. Nikibazo rero umuntu wese ashobora kwibaza, akiyumvira igituma bikigoye nk'uko akirizwa n'amahera y'ishuri arashaka Imana. Turabashaka ejo nimwaba mwaramaze gushikanwa ko bya bindi. Yesu ashimwe. Nimwaba mwaramaze gushikanwa ko bya bindi, Imana ikabashitsa ko yamigisha. Imana yahora igabisha abisirayeli ikababwira ngo nimwamara kugirane kujya mugahimba mukubaka amazu mukayabamwo, amasho n'imikuku bikagirane
bikagwira, muze mugire, muze mwirinde imitima yanyu ntizigirene, ntize yibagira Imana. Ubu turi mu bintu abantu basigaye bazi kumenga gusenga nuko ababuraniwe batagira icyo barya, baraye ubusa. Abantu muri ngaha nicyo cyabazanye. Imana irakeneye ko ibintu byawe bihesha iki, ubutunzi bwawe buyihesha iki, ubukuru bwawe buyihesha iki. Mwahezagirwa muzana amajipe mutondeka imbere y'urusengero, muze mwirirwe imbere y'Imana musenge mukorera Imana. Ahandi zuba twaruhiye ubusa. Nimba ubutumwa bwiza bwari ubw'abashonje, abahaza atacyo babukuramo, twaruhiye ubusa. Yesu abahezagiye. Narigeze kugenda ahantu hamwe bari bafite amasengesho ntihari ino, ngiye ahantu mu masengesho bari bafite amasengesho y'umunsi bakirirwayo bakararayo hari ku rusengero, muga ntihari ngaha mu Burundi. Mugabo ndatangara nsanga amamodoka yatonze, abantu baje kwirirwa imbere y'Imana bakarara imbere y'Imana. Imana ishimwe. Turakeneye abantu nk'abo badasigara batubwira ngo ubu nta mwanya dufise, umuradusengera guhaga naho tutari kumwe mu mubiri ngo mu mpemu turi kumwe. Abandi bagiye gusenga, agiye muri siporo ngo ibiro bigirene bigabanuke, kugeza aho Imana yicuza, ikicuza icyatumye iguha iki. Imana igateba ikicuza kubera umugisha waguhinduye umwansi w'iki, umugisha waguhinduye umwansi w'Imana. Imana idufashe. Nukuri ndabivuga ibintu bimbabaza, birambabaza kubona abantu baheraniye Imana ari bubayigararize. Ngomba mbwira abantu mufite amahera menshi, nimwe ba mbere muheraniye Imana ko mutabyumva, ega ntibabyemeye. Abantu Imana yahezagiye nimwebwe ba mbere muheraniye. Ibikuru wankoreye uhora ubinyibuka. Ari agace ngomba kavuga ngo ndi mu mwenda wawe Mwana, ndi mu mwenda wawe Mwami w'imbabazi ungiriye. Ntaco nako karahagije. Nagomba ndabibuse ko muri mu mwenda ko mufise iki, muraheraniye Imana. Umuririmbyi ahandi yavuze ngo urukundo rutangaje nk'ubwo numva rukwiye kugira nte, kunyitangisha. Ntirukwiye kumpebesha Imana, rukwiye kunyitangisha ngakunda Imana. Umuntu akavuga ati Mana ndagushimiye, ndico ndi kubera wewe, ngeze aho ngeze kubera wewe, ibi ntacyo nihaye na kimwe nabihawe nawe. Ni gute abantu bahezagirwa Imana igacika umwansi wabo. Yesu adutabara. Muze mwirinde imitima yanyu ntize yibagire, mwibagire aho Imana yabavanye. Wibagire rya joro warara ubusa utagira icurya. Yesu adufashe. Hari abantu babwiye imitima yabo ngo umutima wanje jya uruhuke, waregeranije ibintu bizogutunga ntaco ukirondera. Yesu adufashe. Yesu abahezagire. None rero Imana ibahezagire. Uyu mwete mufisi, inzara n'inyota mufise byo gushaka Imana, muze mubigumane. Imana ibubakemwo les fondations, umushinge uzotuma ejo hanyu haba heza. Iki kibazo rero mvuze ngo ejo hanyu haba heza, ndakunda iyo niko ndakivuga mu gwaruka, nibaza ibibazo byinshi. Qu'est-ce que vous en dites ejo heza? Muhitiki sifise umwanya wo kubabaza. Ejo heza muhabona gute? Muhitiki ano baza abantu bonyishura byinshi, no baza ntejo heza uhitiki. Gati nikugira iki etaje Bujumbura niho ejo
kuronka visa yo muri Amerika niho pole sana. Yesu nashimwe. Ndafise amajambo ngomba tuyage ko ijambo mfise tuyaga uno munsi incigwa kivuga ngo ibintu bishobora kwica umugambi Imana ifise ku buzima bwawe. Nibyo? Mvuze gute? Ndi mu banyeshuri ngomba gukora nk'umwigisha. Yesu ashimwe. Turabire hamwe ibintu kanaka bishobora kwica umugambi Imana ifise ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Hari abantu biyumvira ngo iki Imana isezeranye ntigihinduka. Je ngo ndababwire ko umuntu ashobora kugihindura. Hari abantu bavyihenda ko ivyo bintu ngo Imana yaravuze ntibaze bababeshe. Imana iravuga ejo bikagirana. Bigahinduka. Murazosoma mu gitabo cya Samueli, Imana yavuze kuri Eli ngo nari naravuze ngo ariko noneho birakagirana. Umuntu arapfa uko yitwaye ngo ahandi kwisezerano ngo Imana irafite icyo yagize ene. Ya. Turiko turajana. Itongo ryo muri Edeni ryari rifise ibyo gihaniza umuntu, icyo twita les interdits. Ibyo bintu ni wabirenga ko kabici ruhande uratandukanye n'icyo Imana yavuganye nawe. Bibaze bababeshe. La promesse ifise des exigences. Ibintu dusabwa kutayubara, kutanjanjwa ko umuntu akavyiyubara ntabifyineko. Yesu nashimwe. Tugomba tuvugane rero ku bintu kanaka bishobora kwica iki umugambi w'Imana. Mu Gifaransa ni ikigo cyitwa les tueurs de la destinée. Iki ibishobora kwica iki umugambi w'Imana. Mwabantu muri ngaha nagomba ubwa mbere banze menyesha umuntu wese ko nta cyaduka cyaje ku isi. Nta muntu yaje ku isi Imana itabiharuye. Nta muntu yaje ku isi Imana itavyiyumviriyeko. Ngoma ndabahumuriza. Nibyo? Nta muntu yaje ku isi Imana ngo ibaze ngo wajute. Bega birabaho. Abantu bo barashobora kuvyibarira. Hariho nk'abantu bahora bakora utuntu hari mu miryango bagafuruguta utuntu kugira ngo umwana ntabeho. Bagenda bagafata ibinini bakagira gute n'ibindi. Kazabona biraciyemwo. Birarenze. Azabona arasamye inda. Ibi byo bigenze. Urumva ku bavyeyi akabumenga ni cyaduka. Ariko ngoma ndabamenyeshe ko ata muntu numwe ku Mana yabaye iki. Yesu ashimwe. Nta muntu numwe ku Mana yaje ku isi nk'iki nk'icyaduka. Nukuri hagira umuntu numwe yasurprenye Imana ngo isigaye irabaza ngo bajute. Uriho kuko Imana yagize yabishatse. Ahantu ndifuza kuhateba. Ndashaka kumvisha umuntu wese ko ariho kuko Imana yagize yabishatse. Oya, bwira umuntu wese nukuri byumve uriho kuko Imana yagize. Erega impamvu turiko turavuga ibi bintu, hari abantu kubera abavyeyi batabashaka bimviye ko n'Imana itagirana. C'est vrai? Erega kubera abavyeyi batagushaka uraho kukibarira uti n'Imana ntiyagize. Uriho kuko Imana yabishaka. Yesu ashimwe. Narigeze kuvuga ikintu n'ubu ndagisubiramo. Navuze ngo tout mariage n'est pas la volonté de Dieu, mais toute naissance est la volonté de Dieu. Abantu bose ntibahura ngo bubakane kubera ari umugambi w'Imana, ariko nta ubaho Imana idashaka. Iyo bica ntumbaze. Mugabo umuntu abaho Imana igizeni. Mbere mu bintu mengana makosa, umengana ibintu by'ibidashobotse byabaye, harashobora kuvuka umugambi w'Imana.
ndabibereke muri Bibiliya. Umuntu yitwa Dawidi yakoze icyaha nande na Batisheba bakora iki icyaha muga muri ayo mafuti bakoze havuka mwonde avuka Salomo avukiye muki avukiye mu mafuti mu byaha mu guhura bitari byemewe ariko havutsemo umugambi w'iki ibi nje kukumenyesha ndagomba ubwire ubwenge bwawe bubyakire ubwire ubwenge bwawe uti ndiho ku mugambi ndiho kuko Imana yagize yabishatse. Yesu ashimwe. Twese ijuru ryaricaye biravuga ngo reka tureme iki tureme umuntu asa natwe. Ijuru ryarafashe umwanya riricara biravuga ngo reka tureme umuntu, uwo muntu yari wewe. Imana ishimwe. Hari ikintu mvuga, hajya abantu benshi ntibaramye igihe baremewe, ntabyo bazi. Wewe wibaza ko waremwe wa munsi papa na mama bahuye, niho wibaza ko waremewe? Pas tout. Twese twaremwe wa munsi Imana yavuga ngo tureme iki, hajya niho twaremwa twese. Mugabe Imana ishyiraho la loi de la reproduction kugira ngo umuntu wese azoseruke mu gihe muriko muranyuma. Reka turi mu banyeshuri. Kugira umuntu wese azaseruke muki mu gihe ciwe kandi ku mugambi w'Imana uhuye n'igihe. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe yakoze ivy'Imana igomba. Nukuvuga ko Dawidi yagiye guseruka mu gihe. Mbega namwe muri ngaha, mbega iki ni igihe cy'iwacu? Ni igihe? Iki ni igihe cy'iwacu. Umunsi Imana, reka ndababwira ijambo sinzi ko muhava muryumva. Waruzi ko umunsi Imana irema papa wawe arico gihe nawe yakuremye? Navyo mwumva? Bihava bibagora kumva. Hagi umunsi Imana ivuga ngo tureme umuntu, mwese mwari muri sinzi ko muri ko muranyuma. Ikiba gisigaye ni ingene tugenda turaseruka umuntu wese mu gihe. Imana yashyize Yesu la mekanisme izotuma umuntu wese agira igihe ciwe cyo guseruka. Ariko umunsi yaturema wari umunsi. None kubera ko Imana ivuga ngo kuko turi biremwa byayo, nibyo ngo twaremewe muri Kristo Yesu kugirana ngo byateguwe ryari? Byateguwe ryari? None ngo byateguwe umunsi uvuka. Byateguwe ryari? Kera utaranabaho. Muravyumva ibintu ko ndavuga? Byateguwe kera utaragira. Imana yabiteguye kera we utarabaho. Imana yavuga ngo Claude ndamuteguriye ibi kera utaranagira. Reka ndababwira ikintu kimwe kigoye, muze musome muri Bibiliya. Umunsi Sawuli yonona ibintu yaramaze, murazi ko Sawuli yabaye umwami mugabo ku myaka 2 gusa acaronona ibintu, nibyo mugabo abyononye. Imana isivuga ngo namaze kwironkera umeze nk'uko umutima wanje. Murazosoma neza Bibiliya. Igihe Imana yavuga ngo nironkeye umeze nk'uko umutima wanje ugomba, Dawidi yarasigaje imyaka 8 ngo abeho. Ntiyari bwabeho. Sinzi ko munyumva. Nagomba ndababwire mwa abantu muri ngaha, Imana ntiyakumenye waje ku isi, yakumenye utaraza. Cyo gituma yabwiye Yeremiya ngo ntarakubumbira mu nda ya mama nari ngizene. Nari ndakuzi. Twabanje kubaho muri monde spirituel imbere yo kuza muri monde visible. Yesu ashimwe. None wasigurira gute yuko Imana yabwira Sawuli ngo namaze kwironkera umeze nk'uko umutima wanje? Abantu bose ngira bibaza ngo nuri uwo mwana yarasigaje imyaka 8 kuko kijya gihe Dawidi
murabizi ko Sawuli yatwaye imyaka 40 nivyo Dawidi nawe yagiye gutwara amazi imyaka 30 bisigura ko umunsi yavyonone yaragisigaje imyaka 38 atwara Dawidi nawe yagiye gutwara amazi imyaka 30 nukuvuga ko imyaka 8 yari gisigaye Dawidi atarabaho ariko Imana yavuga ngo ndamubona Imana ishimwe ngo ndagira namaze kwironkera umeze nkuko umutima wanje ugirana ugomba erega mwebwe dufise ikibazo gituma ivy'Imana biducanga nuko twe turi mu mwanya le temps turi limité dans l'espace or Imana iba muri eternité Imana iba mu kintu cyitwa eternité ico gituma ivuga ibitariho nk'ibiriho siniko ndagomba kuba komplika mu mutwe ariko shaka mwumva ibi bintu shaka kubumvisha ko umuntu wese ariho kuki ku mugambi w'Imana Yesu ashimwe mu gitabo cya Yeremiya 29 ku murongo wa 11 havuga ngo kuko nziki ivyumviro mbiyumvirako ko ari ivyumviro by'amahoro atari ivyiki atari ivy'ibyago nagoma mbwire mwagwaruka muri ngaha nagoma ndabaremeshe ndabahumuriza turafise Imana yateguye projet ku buzima bwacu oya ntabyo mwumvise mwamunezerewe vraiment ibi niyo muvyumva mwari kunezerwa ko hari Imana yateguye iki projet kandi birivuga ngo iyo projet ni iki ni ivyiza ku buzima bwawe ndakuremesheje hari abantu ngaha imuhira atanaga parcelle boronka ariko ngomba ndakuremeshe hariho so mwijuru afise ibintu yapanze ku buzima bwawe nimukirande nimukihebe umwana wese bidoga ngo ibintu byaracanganye ibyo urabirekera abandi turafite data yateguye ngo ndafise ibintu nateguye ku buzima bwanyu ibyo nabiteguye kera ndakubwire ngo uri projet y'Imana projet yateguwe niki Imana Yesu nashimwe twebwe turi projet y'Imana turi umugambi w'Imana hari ibintu Imana yateguye kera ku buzima bwacu ibyo bintu rero dufise responsabilité yo kubirondera tugahuza navyo ibintu Imana yateguye ryari murabona igituma ngoma ndabasubiza muntu ugira byinjire muraza kunyihanganira nshaka byinjire kuko bafite ikinyoma bavuze ukuri fode hasine ibinyoma mwakiriye hari abantu bazi ngo ntacyo bazovamwo ntacyo kubera iki ivyo biterwa nuko hari ibinyoma vyubaswe mu mutwe wawe narinje kubamenyesha mwabantu Imana irafise umugambi yateguye kera ku buzima bwacu Yesu ashimwe Yesu ashimwe hari ibintu Imana yateguye kera ku buzima bwacu kuko twabayeho kuko Imana yagize iki kintu mukwiye kucyumva neza twabayeho kubera Imana yabishatse hanyuma mu gitabo c'imigani havuga ngo ikintu cyose Imana yaremye yakiremye pour un but Imana ntigeze yazarda mu kurema nukuvuga ko hatanguye but hanyuma nawe urarema rega muravyumva ibintu mvuze nukuvuga ko umugambi w'Imana wabanje kubaho nawe ucuza nk'uje kuwushitsa ndasabye mumfashe ntimusinzire ndabizi ko abantu benshi mudakunda inyigisho mugomba ko tuguruka tugasimbira hejuru ataco mwiza icara mwige Yesu yabwiye abigisha ngo genda mubigishe nimwige ayo usanga bagira mu mucanwa gusa hariya kwiga ntibashaka Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutagirana l'ignorance Yesu nashimwe murabona rero mumvi iyo ndiko ndaje hariho umugambi Imana yateguye kera
ikigushiraho nk'uzoza kuwushitsa. Kuko Imana ngo nta kintu na kimwe, Bibiliya ivuga ngo Dieu a tout fait pour un but. Imana yaremye ikintu cyose ngo kize kigire icyo kimara. Imigani 16 ku murongo wa 4 niko havuga. Imana yateguye ikintu cyose ngo kize kigire icyo kimara. Cyawimvira umuntu nawe turi mu mugambi wiki w'Imana. Ngomba ngende buke mwumve mutahure. Yesu ashimwe. Ibi ngomba ndabumvishe ngo namba papa atakintu yagupangiye kandi nawe nyene ntumuteke ibirake ntaca afise, mubabarire. Nona gutegura ibyo nawe netagira. Ariko nje kukubwira turafise data mwijuru. Amen. Ndakunda ijambo Yesu yavuze ngo iyo dusenga tuvuge ngo data wa twese. Ibi byavuga ngo n'imfubi itagira se izimenye ngo ndafise data mwijuru. Imana ishimwe. Ibi byavuga ngo n'utagira namba imfubyi zirabaho, turafise data wa twese. Imana ishimwe. Na hata wowe ufise muhira nagomba ndaguhumurize, turafise data mwijuru. Yadupangiye ibintu kera tutaranabaho. Yesu nashimwe. None rero nagomba tuyagaye amajambo. Imana yafise ibintu yateguye kera. Hari ibintu Imana yapanze ku buzima bwacu, ariko nje kubamenyesha hariho uwundi yaje kuvyica. Yesu adutabara. Hariho uwundi yaje kugirana kuvyica. Uwo tumubona kuva mu itanguriro amanukira umuryango wa mbere, amanukira umuntu wa mbere. Umuntu wa mbere yarafise mission yo kuganza isi akayitegeka. Yaremwe mu ishusho y'Imana ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze. Umuntu wa mbere yari representa w'Imana ngaha kwisi. Ubonye Adamu wabonye Imana kwisi. Imana yafashe ubwami bwa Imana yakreye isi ngo yari yagize nka royaume. Kumwe Burundi bwari bwaraganjwe bukaganzwa n'ababirigi, hanyuma buca burungika ababirigi kuza kugirana kubutwara. Muyandi majambo umuntu yari ishusho yiki. Kujya mwabona no mu Burundi twari dufite ababirigi bari ngaha mugabo baserukira igihugu bagize bavuyemo. Niko Imana yari yarafashe ngo isi Imana yaragombye kugira koloni y'ijuru, kugira ngo Imana ikihe umuntu ayiganze nk'uko Imana igomba. Amategeko yose yava mu ijuru, umuntu agakorera ku mategeko y'ijuru. Shetani aravyihweza, usanga wa muntu niwagira girene, niwagira muganze, kuko mu by'Imana yaravuze ko aganza n'inzoka yarimwo na Satani yari munsi yiwe. Inzoka iravyihweza, oya tureka ndabi ngene uyu muntu ndamukura muki, ndamukura mu mugambi w'Imana, ndamukura mu kuganza. Inzoka ikirazira muhenda. Yo nivyo ngoma shike ko mukanya. Inzoka ikiraza ifise gahunda yo kudetruiza wa mugambi wiki, wa mugambi w'Imana. Inzoka ikirazira muhenda, umuntu arasamara. Aca mwaka ububasha bwose yaragize yarafise. Isi Satani aca yitwa ngo umwami wiki, umwami w'isi. Nico gituma wa munsi Yesu bahurira mu bugarago yamubwiye ngo niwavuga mukasenga ngo ndagira ndakubwame uko nanje nagize ngo uko nanje nabuhawe. Yari yabuherewe n'umuntu wa musi mwitongo ryande. Ubwami umuntu yari afise arabwiyambura abuha Satani. Munkurikirane, ndiko ndababwira ingene kuva kera hose Shetani yagumye afite ikibazo cyo gukura umuntu muki mu mugambi w'Imana, mu vy'Imana yagize yamuteguriye. Satani acamara igihe yiganje ku isi bari wagirana, akakubwira ati ukeneye gutunga kandi gano uyu munsi hari abantu bibaza ko ariyo bipfa. Ega n'ubu hari abantu bimvira ko ariyo bipfa. None hamwe se muremera ko Imana itanga ubutunzi? Mwese muravyemera? Aha murumva mutagize vya bindi na vya bindi mwo hari icyo mushikako. Abantu mwizera ko Imana ishobora gutanga akazi mutariki.
mudaciye muri za nzira na za zindi. Murabyemera mwese? Imana ishimwe, ndatomboye ngaha. Ndaronsa abantu bemera ko Imana ari umwami. Erega hari ahandi hantu bamwatse ubwami. Bafite teori ivuga ngo byose bikorwa n'abantu ushaka. Kangarukiraho. Byo navuze mwabyumvise. Yesu ashimwe. Shetani cyayigira umwami nkaho umenga ibintu byose kugira ngo umererwe neza ngaha nuguca he? Nuguciwe. Ega niko yabwiye Yesu ati navuga mukansenga nagirana. Kandi mumenye ko Imana ni nyamategeko kijya gihera muretse. Kubera iki? Umuntu yari yabumuhaye ubwo bubasha. Muriko muravyumva? Umuntu yari yabumuhaye. Niho rero Yesu yaje ava mu ijuru. Aje kwaka umuntu iki? Aje kwaka Satani bwa bubasha yagirana. Wa bubasha yiha agahabwa n'umuntu. Niyo mpamvu Paulo acadusigura hariya mu Banyefeso. Agacavuga ingene yamudepuye akamwambura byose akamushorera. Ati ndakwatse ibintu byose wari waragize. Wari warafashe. Ndabikwatse. Yesu ashimwe. Yesu azutse acavuga ngo nahawe iki? Ubasha bwose mwijuru nahe. Murumva igituma mwijuru nahe? Kuko hari haciye igihe isi Shetani yarayifatiye. Avuga ati ni jewe ntegeka. Yesu amaze gupfa akazuka ati nahawe iki? Imana ishimwe. Ngo bubasha cyarabutanga. Cyaravuga ngo namwe ndabahaye iki? Murekipera ikibanza mwatakaje. Musubire mu mwanya mwagizene. Mwavuyemo. Garuka. Amen. Yesu yaje kudusubiza mu kibanza twagizene. Yesu yaje kudusubiza mu kibanza twatakaje. Amen. Yaje kudusubiza ibyo twari twaragizene. Twaranyazwe. Yesu ashimwe. Nje kubibumvisha. Yesu yaje kutugarukana muri cya kibanza twavanwamwo n'inzoka. Yesu ashimwe. Urashobora gusura kurekipera umwanya wawe. Ubwamo urashobora gusura kugarukamo. Nicyo gituma yavuze ngo aho reka arashima Imana hariya mu vyahishuriwe Yohana avuga ngo kuko wishwe ugacungurira abo mwisi ngo ukabahindura abaki. Yavuze ngo bazoba bamihe. Bazoba bami mwisi. Murazobisoma? Bazoba baki. Abantu bemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Bazoba baki. Abantu. Ngiyo heritage. Ngiki kintu twakuye mu rufu Rwanda. Urufu rwa Yesu rwaje kudusubiza ivyo umwasi yari yagizene. Yari yatunyaze. Ruje kudusubiza notre position. Yesu ashimwe. None rero ngomba tuvugane. Rero murumva ko wa mugambi w'Imana yari dufiseko wabanje gupfa wicwa n'icyo Shetani yakoze. Twese turazimira, tutumera nk'intama ziherera zitaziyo zija. Umuntu wese ngo afata inzira yiwe. Twari dusabagiye. Yesu acaraza. Nagomba mwumve mwabantu muri ngaho. Mu vyavanye Yesu mwijuru. Yesu yaje kugusubiza mu mugambi Imana yari yarateguye ku buzima bwawe. N'uburenganzira bwawe kureklama ivyo Imana yari yarateguye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. N'uyu munsi rero Shetani nuba ariko arakora. Nagoma ndabamenyeshe ko Shetani naho yatsinzwe. N'uyu munsi ariko arakora. Aragerageza guhenda abantu. Akabahenda kugira ntibamenye ico babaye muri Kristo Yesu. Uko ikigwanisho ca mbere Shetani afise n'ikinyoma. Nigiki? Kandi kirakomeye kandi mugiye ngo kirasa. Hajya bajya abantu biga barabahenda. Bababwira ngo mwatomboye amamiliyoni. Bagenda bayaguhe mwaza ko barihe. Hajya marazi ko beshi bari mu gasho. Bajya basuma biga barabahenda. Mwaza ngo nabantu bakomeye. Nabaki. Beshi barafunzwe. Mugabo barafise ukuntu bacuruza iki. Hajya beshi bari mu gasho bajya kumumpimba. Niho bakorera iyo migambi yose bagahenda abantu bakabahenda bati genda watomboye
nawe wahamutse uti ndatomboye bari Shetani n'umunyaki tugomba rero turabiri hamwe hari ibintu Imana yateguye ku buzima bwacu Yesu ashimwe yateguye ngo tuze tubibemo aha mwese munafise ibintu Imana yagize yateguye ibyo bintu Imana yagomvye ngo muze mubigenderemwo Imana ishimwe hari ibintu Imana yagize yateguye ngo tubigenderemo Yesu nashimwe iko ndagomba ngene sobanura ibyo bintu kugira mu byumve Yesu ashimwe sabe abanyeshuri nka 200 muhagararaho hajya muhagarare hajya nka abanyeshuri nka 200 muhagarare hajya ndiko ndashaka ndabasobanura